Imiryango ivugira i Nairobi kuri metero 19 na 31 ku mirongo FM yaga binini no kuri internet kuri BBC gahuza akaburungu.com. Ubu ni isaha imwe n'igice z'ijoro i Nairobi, ni isaha 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Bernard Bankukira. Ndabahaye mwiriwe mwebwe mwese mutezo yompi BBC gahuza miryango. Izo n'ingingo zamwe mu makuru tugiye kwashikiriza. Amerika yateze ibihano yari yafatiye Urusiya kwitoro mu gihe Iran yugaye umuhora ucamwo icya gatanu c'ibitoro bikoreshwa kw'isi, icemezo kitanezereje inshuti za Amerika. Zunächst einmal, wir haben twatangajwe no kumva ko leta zunze ubumwe za Amerika zafashe ingingo itandukanye niyo twari twiteze. N'ubu nyene twibaza yuko ivyo ari ukwihenda. Uburundi ngo nta buryo bufise bwo gutahukana ibihumbi by'abarundi bari mu kigobe c'abarabu cugarijwe n'intambara, naho mu Buhindi sentareho yanse ko hashigwaho ikiruhuko ku bagore n'abakobwa mu gihe c'ubutinyanga. Mu yandi makuru kandi mu mikino APR basketball yivanye mu mikino ya BAL, naho UEFA yatangiye iperereza ku mukinnyi wa Chelsea wasunitse umwe mu bana batoragura imipira. Ntucikwe hamwe n'andi makuru nabateguriye Gendi Yves Bucyana. Tuafite kandi na bazamuganga, amakuru hagarariwe na Anne-Marie Niwe Mwiza. Latifa Mutesi abanza bashikiriza amakuru avugwa ijyano hino kwisi imbere yuko tuja midonido ry'ano makuru. Abayobozi b'Uburayi banenze icyemezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo koroshya ibihano kuri petroli y'Uburusiya. Kuwa kane Washington yemeye ko ari petroli y'Uburusiya yafatiwe ibihano ikabishobora kugurishwa mu rwego rwo kugabanya izamuka rikabije ry'ibiciro by'ingufu byatewe n'intambara hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Israel na Iran. Umuryango umwe bw'Uburayi wavuze ko uhangayikishijwe cyane n'iki cyemezo. Umukuru wa guverinoma y'Ubudage nawe yavuze ko iki cyemezo ari kibi uko impamvu yaba imeze kose. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yavuze ko iki cyemezo kidafite impamvu zumvikana, naho perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky avuga ko kitazafasha mu kuzana amahoro muri Ukraine. Ku ruhande rw'Uburusiya, umuvugizi wa Kremlin yavuze ko inyungu z'Uburusiya n'iza Amerika zihuriye ku cyifuzo cyo gutuma ibiciro bya petroli bihagarara ku rwego rudahindagurika. Minisitiri w'ingabo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Pete Hegseth yavuze ko Amerika iri bugabe ibitero byinshi kuri Iran uyu munsi kurusha indi minsi yose yabanje. Yabwiye abanyamakuru ko Amerika ifatanyije na Israel bamaze kugaba ibitero 15,000 kuva batangira igikorwa cyabo cy'intambara mu byumweru 2 bishize. Yanavuze ko umuyobozi mushya w'ikirenga wa Iran Mujtaba Khamenei yakomeretse kandi bishoboka ko yangiritse mu buryo bukomeye ku mubiri. Abajijwe ku gitero cyagabwe ku ishuri ku munsi wa mbere w'intambara aho bivuga ko abakobwa barenga 100 bishwe, Hegseth yavuze ko iperereza kuri icyo gitero rigikomeje. Ibihugu byinshi byo muri Afrika biri kwitegura izamuka rishya ry'ibiciro bya lisansi nyuma yaho intambara mu burasirazuba bwo hagati irimo gutuma igiciro cy'igitoro ku isi kizamuka. Iyi ntambara kandi yagize ingaruka ku mafaranga y'ibihugu. Urugero ni muri Afrika y'Epfo ifaranga ryabo ryagabanutse agaciro muri iki cyumweru bigatuma ibintu bitumizwa mu mahanga birushaho guhenda. Ni inkuru ya Shingai Nyoka tugiye kumva mu ijwi rya Juventus Murageje Marie. Abaguzi batangiye kumva ingaruka zizamuka ry'ibiciro ry'ibikomoka kuri peteroli. Mu gihugu cya São Tomé na Príncipe hamaze kugaragara abantu benshi batonze mirongo kuri za sitasiyo za peteroli na essence aho bafite ubwoba bw'ibura ryabyo. Mu bindi bihugu nka Egypt, Nigeria na Zimbabwe ibiciro by'ibitoro byazamutse ku rugero rw'10% kuva intambara ya Amerika, Israel na Iran yatangira mu byumweru 2 bishize. Ikindi kandi kubera ko ibicuruzwa byinshi muri Afrika bitwarwa mu mihanda, izamuka ry'ibiciro bya peteroli rishobora gutuma n'ibiciro by'ibiribwa bizamuka kandi bigahungabanya ubuhinzi n'ubwikorezi bw'ibiribwa. Mu gihe ibiciro by'ibitoro byakomeza kuzamuka bishobora no gutera impungenge izamuka ry'ibiciro ku masoko. Igihugu gifite ubukungu bunini muri Afrika ari cyo Afrika y'Epfo, ifaranga ryabo ryaragabanutse mu byumweru 2 bikurikirana. Ambasade y'Ubwongereza muri Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu yaburiye abaturage bayo kudafata amafoto cyangwa gusangiza amashusho y'intambara irimo kubera muri ako gace ku mbuga nkoranyambaga.
biravugwa ko umukerarugendo w'umwongereza wafashe amashusho ya Misiri igaragara hejuru y'umujyi wa Dubai hari mu bantu barenga 20 bashinjwe kurenga ku mategeko ajyanye n'ibyaha bikorerwa kuri murandasi. Mu butumwa yashyize ku mbuga nkoranyambaga, ambasade y'Ubwongereza yavuze ko kurenga kuri ayo mategeko bishobora gutuma umuntu afungwa, agasubizwa ku ngufu cyangwa agacibwa ihazabu. Itsinda rirengera abafunze muri Dubai ryavuze ko uwo mugabo yahise asiba iyo video akibisabwa kandi ko nta n'umugambi wo gukora ikibi yari afite. Bernard, urakoze cyane Latifa. Aya makuru tuyahere mu buseruko bwo hagati mu gihe Iran yugaye umuhora wa Hormuz usanzwe ucamwo ibice 20% by'igitoro gikenewe ku isi. Leta z'Ubumwe za Amerika ziriko zirafata ingingo zitandukanye mu gisa no guhangana n'ingaruka z'ubugwa ry'uwo muhora. Zimwe muri izo ngingo Amerika yabaye irafuta mu buryo bw'imfata kibanza bimwe mu bihano Uburusiya bwari bwarafatiwe mu gisata c'amasoko ntanga nguvu, gutyo bukaburekuriwe gusubira gushora igitoro mu makungu. Iyi ngingo yashavuje umukuru w'igihugu ca Ukraine hamwe n'abategetsi ba Buraya. Ni inkuru ya Jidas Ihundemundu. Kuva Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel zitanguje intambara kuri Iran haraciye hafi indwi zibiri, urudandazo rw'igitoro ku isi rubandanya guhungabana. Akagunguru kazwi nka baril karaduze gushika ku $100. Iryo duga hamwe nuko Iran isa niyazibiye umuhora wa Hormuz usanzwe ucamwo buri munsi ibice 20% by'igitoro gikoreshwa ku isi bihangayikishije Amerika. Nico gituma iri kirondera yandi mayeri yo kugabanya ibiciro ku isoko mpuzamakungu. Muri iyi nzira Amerika yakuyeho mu kiringo c'ukwezi kumwe ibihano Uburusiya bwari bwarafatiwe mu gisata c'amasoko ntanga nguvu kubera intambara bwashoje kuri Ukraine. Abategetsi ba Buraya biyamirije iyo ngingo babona kwisa no gukingira inkigo Uburusiya. Umukuru w'Ubudage Friedrich Merz avuga ko iki kibazo bari bakiganiriye ko n'umukuru wa Amerika, baramwumvisha ko ivyo gutezurira Uburusiya bidashoboka. Muri indwi twaraganiriye kandi na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku vyerekeye ibitoro na gaze biva mu Burusiya. Hari mu nama y'abakuru b'ibihugu bigize G7, ibihugu 6 kuri 7 byaravuze yuko ivyo bitanga ikimenyetso kitari ciza. None mu gitondo c'uno munsi twatangajwe no kumva ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe ingingo itandukanye n'iyo twari twiteze. N'ubu nyene twibaza yuko ivyo ari ukwihenda. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ubwanwa busa n'ubwafutse umunwa. Niba ibihano bikuweho bisobanuye ko tuba twemeye ko intambara yari ikwiye kuba. Bishobora gutuma hibazwa ko igihugu kimwe cyangwa ikindi bihaye imbabazi Uburusiya kuri iki cyaha. Uburusiya bwavuze ko inyungu zabwo n'iza Amerika ubu zihurira hamwe kubera iyo ngingo ya Donald Trump yo kubutezurira mu gisata c'amasoko ntanga nguvu. Mu itangazo yasohoye, umuvugizi wa Kremlin Dmitry Peskov yashimangiye ko Uburusiya bubona ibintu, aho yatomoye ko Amerika iri kiragerageza gutekanya isoko ry'amasoko nta nguvu, ko kubw'ivyo inyungu z'ibihugu vyompi zica zitonda ku murongo umwe. Intambara Amerika na Israel zatanguje kuri Iran ibandanya kugira ingaruka zikomeye ku bisata bitandukanye ku isi, bamwe n'abandi bakibaza amaherezo yayo. Arakoze Gildas Ihundemundu. Tukivuga ivyerekeye intambara ya Amerika na Israel kuri Iran ariko tukabifatira mu Burundi, umushikiranganji w'ico gihugu ajeje imigenderanire avuga ko Uburundi ataburyo bufise bwo gutahana abarundi bariyo nkuko hari ibindi bihugu bimwe bimwe vyabikoze. Mu kiganiro n'amenyesha makuru ku barundi baje kurondera ubuzi hanze, Edouard Bizimana yavuze ko gushika ubu ata murundi arapfira mu bitero Iran igaba ku bihugu vyo mu kigo c'abarabu mu kwihora ku bitero vya Amerika na Israel. Muri ivyo bihugu na cyane muri Arabia Saudite hariyo abarundi barenga 21,000 bagiye gukorayo ubuzi. Uwo mushikiranganji yavuze ko leta iguma ikurikira uko abo barundi bamerewe n'ingene ibintu biriko biragenda muri ako karere. Tumwumvirize. Tout ce que je pourrais vous dire c'est que bien sûr les Cyo nubabwira nuko abarundi atari bo bonyene bari muri ivyo bihe biturutse ko ubu atandege zikora. Nous n'avons peut-être pas assez de twebwe nta zindi nzira dufise. Ico twakoze no kumenya makuru y'abene gihugu bacu. Gushika ubu akaba atanumwe aratakaza ubuzima. Ahasigaye turindiriye ko ibintu bisubira kugenda neza, indege zigasubira gukora. Ku bindi tuguma dukurikirana ibiriko biraba ku munsi. Hagize ingorane niba duca tugerageza kwitorera umuti n'abategetsi bo muri ivyo bihugu. Ibyo nivyo igihugu gishoboye. Ibindi birenze ubushobozi bw'u Burundi. Turindiriye nk'abandi ko ibintu bisubira kumera neza, indege zisubira gukora, hanyuma abantu bari muri ivyo bihugu abashaka gutaha batahe, abashaka kujayo ku yindi mirimo bajeyo bidegemvya.
se déplacer librement. Ku kibazo c'aho Burundi buhagaze ku ntambara ya Israel na Amerika kuri Iran, Edward Bizimana yishuye ko atariyo ntumbero ikiganiro yatumwemwo abamenyesha makuru. Barenga ibihumbi 39 kandi benshi bafise munsi y'imyaka 17. Abo ni abana b'impunzi z'Abanyekongo ziri mu ikambi ya Busuma mu Ruyigi mu Burundi, kandi harimo benshi bahunze atabavyeyi canke umuntu akuze bari kumwe. Ubu ni abana bariza abandi mu buzima busanzwe bugoye bw'impunzi. Amashirahamwe afasha izo mpunzi aha abo bana inyigisho z'ingene bararana nuko bo kwibeshaho mu kurindira ko basubira muri Kongo. Patrick Waso yagiye kubaraba adutegurira inkuru ikurikira. Turi mu kibanza bita One Stop Center cy'ishirahamwe SADS. Abana batari bake niyo bahurira kugira bashobore gukina inkino zitandukanye canke bige inyigisho zizobafasha mu buzima bwabo. Abo bana bafise amateka atandukanye. Bamwe barafise abavyeyi babo bahunganye, abandi nta bavyeyi bagira aho mu nkambi. Uyu mwigeme tumwite na Bintu afise imyaka 17. Umuravye mu maso wo kwibaza ko ahiriwe, ariko agendana igikomere. Yahunze wenyene no bavukana umwaka umwe n'amezi 4, ariko kubera yakuze ari imfuvyi yaratoye akana k'amezi 10 mu gihe kari katawe n'umuvyeyi wako bariko barahunga intambara mu buseruko bwa Kongo. Kufika pembeni tugeze aho bita Kiromanyi, narabonye akana kariko kararira kari konyene. Naciye ndamutora ndamushira mu mugongo ndahunga na mwene wacu baka muri brigade mu Gatumba. Aho mu Gatumba twahabaye nk'indwi zibiri, niho baciye batuzanira imodoka zidushikana aha mu nkambi. Ubuzima ni bumworoheye kuko nako kana yatoye basanze gagendana indwara y'igisukari, ntigashobora kurya ivyo kabonye vyose. Miebenye kwanza ndani lomba kwanza. Ico nusaba nuko umwana bomumfasha. Iyo bafise nk'amezi 10, umubiri wiwe ntumeze neza. Baramupimye kwa muganga basanga afise ingwara ya diabete. Hari indya nyinshi bamubuza kurya. None n'ubuzima bwo ngaha mu nkambi sinoronka ivyo no mugaburira. Kambi kwa kuna gisi ndapata byenye atakula. Suwo wenyene ahari. Akandi karorero ni Fazili, suko yitwa. Yahunze ava Iluvungi, ni imfuvyi y'abavyeyi bompi. Yahunganye mwene wabo w'imyaka 4, nawe nyene ngo ubuzima bwo kurera uwo bavukana nawe nyene akirera si cyoroshe, ariko asenga Imana ngo mwene wabo azobeho neza. Mdogo wangu kwanza njoo kwanza. Murumuna wanje niwe kirumara imbere y'amaso yanje. Aronsa hano heza aba vyompimbara. Nta bavyeyi dufise ngo adufashe igicanke kiriya, ntabo. Bisa nuko ijoro ryatuguyeko. Nake natangukiye. Cyo kimwe na Fazili na Bintu aremeza ko hari shirahamwe ribafasha kugira ngo nibihebure. Iryo shirahamwe rihora ribaha ivyankenegwa mu gihe nabo nyene babironse. Mwishirahamwe SADS bahora babaronderera iyindi miryango yo barera kugira ngo nibagume ari bonyene. Samantha Gloria Gahimbare ajeje ihimiriza mwishirahamwe SADS. Hariho imiryango mirezi twafashe turaforma, baradufasha rero nk'iyo abana babonetse tubashira muri iyo miryango mirezi bakaba barabaye kuko kenshi usanga nk'umwana afise nk'imyaka 12 afise abatonya biwe batoyi adashobora kurera abandi bana, tubashira muri iyo miryango mirezi kuko iyo miryango mirezi ari imiryango izwi kandi tuba twaraformye kukuntu ashobora gufata abo bana ukuntu bo kwigenza. Iyo miryango ikabafata nk'abana babo nyaba bakeneye byeyo kumva ko ari mu muryango ko ari mu bandi. Abana bahunze atabantu bakuze bari kumwe barenga 1,100 nkuko ibiharuro biva aho muri ASR mu Ruhigi bivyerekana. Ubu hari umugambi woba uri kurakogwa n'ishira hamwe kwa Rouge kugira ngo abo bana bahunze ari bonyene bashobore gusubira guhura n'abavyeyi babo canke ibisani. Arakoze Patrick Waso. Mu Buhindi sentare nkuru y'ico gihugu yatesheje agaciro ubusabe bwari bwatanzwe n'abifuza ko hashigwaho ikiruhuko cihariye ku bagore n'abakobwa mu gihe c'ubutinyanka. Nicemezo congeye guteza impari zikomeye muri ico gihugu cyo muri Aziya y'ubumanuko. Inkuru iramvuye na Anne Marie Niwemiza. Nubusabe bwari bwaratanzwe n'umunyamategeko Shayendra Ramani Tripathi wasabaga ko hashyirwaho politike y'igihugu hituma abagore bahabwa iminsi 2 cyangwa 3 y'ikiruhuko buri kwezi mu gihe bari mu mihango. Abacamanza babiri b'urukiko rw'ikirenga bayobowe na perezida warwo Surya Kant bavuze ko gushyiraho itegeko rigena icyo kiruhuko bishobora kugirira abagore nabi kurusha uko byabafasha.
urukiko ruvuga ko iyo politiki ishobora gutuma abakoresha batinya guha akazi abagore cyane cyane mu bigo by'abikorera. Abacamanza banavuze ko bishobora kongera imyumvire y'uko abagore badashoboye cyangwa se batizewe mu kazi nk'abagabo. Ibi byatangajwe n'urukiko byateje impaka zikomeye. Abashyigikira iki kiruhuko bavuga ko imyanzuro nk'iyi igaragaza ko hakiri imyumvire n'ipfunwe bikomeye ku mihango y'abagore mu Buhinde. Muri iki gihugu hari aho abagore bari bakibuzwa kujya mu nsengero cyangwa se bagasabwa kwitandukanya n'abandi mu gihe bari mu mihango. Inzobere mu buzima rusange akaba n'umunyamategeko Sukriti Chauhan yabwiye BBC ko kutemera ikiruhuko cy'imihango bishobora kubangamira uburenganzira bw'abagore harimo n'icyubahiro, uburinganire n'akazi gakorerwa mu buryo butekanye. Avuga kandi ko ku bagore benshi gukora akazi bafite ububabare bukomeye bwo mu mihango bishobora kubagora cyane ndetse bikababuza no gukora uko bikwiye, nyamara kubaha ikiruhuko byashoboraga kongera umusaruro mu kazi. Hari tumwe mu duce tw'Ubuhinde dusanzwe dutanga iki kiruhuko ku bakozi ba leta ndetse hakaba n'ibigo byigenga byari byaratangiye kuyitanga. Ku rwego mpuzamahanga ibihugu nka Espanye, Ubuyapani, Korea y'Epfo ndetse na Indonesia byo byamaze gushyiraho amategeko ateganya ikiruhuko ku bari mu mihango. Uru rukiko rwo mu Buhinde rwavuze ko batinya ko gushyira iki kiruhuko mu mategeko y'igihugu bishobora gutuma abagore bagorwa no kubona akazi, cyane ko basanzwe banafite ibibazo byo kubona amahirwe angana n'ay'abagabo ku isoko ry'umurimo. Uru rukiko rw'ikirenga rwavuze ko guverinoma ishobora kuganira n'inzego zitandukanye ikazafata icyemezo kuri iyi politike mu gihe kiri imbere. Arakoze Anne-Marie niwe mwiza. Abonaho duha ikaze Yves Bucana mu makuru y'inkino. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwireho neza mwese bakunze imikino kuri BBC. Mpere mu Rwanda mu mukino wa basketball, ishyirahamwe ry'umupira wa basketball ryatangaje ko ikipe ya RSSB Tigers ari izahagararira u Rwanda mu mikino ya Basketball Africa League BAL izatangira mu mpera z'uku kwezi mu mujyi wa Pretoria muri Afrika y'Epfo. Ni nyuma y'icyemezo cya APR Basketball Club cyo kwikura muri iri rushanwa nk'uko Ferwaba ibitangaza mu itangazo yashyize ahagaragara. APR Basketball niyo yari kuzakina umukino wa mbere w'iri rushanwa rya gatandatu rya BAL uyu mwaka ikina na Al Ahly Tripoli yo muri Libya. Nta mpamvu iratangazwa yatumye iyi kipe yabaye ya mbere mu Rwanda yikura muri iri rushanwa ry'amakipe yabaye ya mbere muri shampiyona z'ibihugu muri Afurika. Irushanwa ritegurwa ku bufatanye na NBA yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa mu Rwanda ibinyamakuru byinshi bivuga ko kwikura muri rushanwa kw'ikipe y'ingabo z'u Rwanda bifitanye isano n'ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziheruka gufatira bamwe mu basirikare bakuru b'ingabo z'u Rwanda ibashinja gufasha umutwe wa M23 mu burasirazuba bwa Kongo. Ahandi impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi yafunguye dosiye y'imyitwarire idahwitse kuri rutahizamu uca ku mpande w'ikipe ya Chelsea Pedro Neto, ni nyuma yo gusunika umwana utoragura imipira ku kibuga mu mukino wa Champions League Chelsea yahuriyemo na Paris Saint-Germain i Parc des Princes. Ibi byabaye mu minota y'inyongera ubwo Chelsea yatsindwaga ibitego 5-2 na Paris Saint-Germain. Neto yasunitse uwo mwana wari ufashe umupira bituma agwa ku ntebe, nuko biba intandaro y'imvururu hagati y'abakinnyi b'amakipe yombi. Nyuma y'umukino Neto yasabye imbabazi ku mugaragaro, avuga ko yabikoze yabitewe n'igitutu cy'umukino n'uburyo bari batsinzwe. Ahandi ku mugabane w'Uburayi mu Bwongereza ikipe ya Tottenham Hotspur iri mu kaga ko kumanuka mu cyiciro cya kabiri yahaye abafana bayo igihe gihagije cyo gufata umwanzuro niba bashaka kwivugurura amatike yabo y'umwaka bitewe n'uburemere bw'ibihe bibi ikipe ya Tottenham irimo muri shampiyona. Umwaka ushize Spurs yari yahaye abafana kugeza ku wa kabiri tariki 27 z'ukwezi kwa gatanu, iminsi ibiri nyuma y'irangira rya shampiyona ya 2024-2025 kugira ngo berekane niba bazagura amatike y'uyu mwaka wa shampiyona iri kurangira. Kuri iyi nshuro abafana bari bafite kugeza ku wa kabiri tariki 26 z'ukwezi kwa gatanu, ariko mu butumwa bwo kuri uyu wa kane ikipe yavuze ko ubu bafite igihe cyo kugeza ku cyumweru tariki 7 z'ukwezi kwa gatandatu kugira ngo babe bafashe umwanzuro. Nkomereje mu Bwongereza kandi shampiyona ya English Premier League irakomeza mu mpera z'iki cyumweru. Imwe mu mikino ikomeye, Arsenal ejo ku wa gatandatu izahatana na Everton, Chelsea yakira Newcastle United ku kibuga cya Stamford Bridge, ari nako West Ham imanuka mu kibuga gukina na Manchester City ku kibuga cyayo cya London Stadium.
ku cyumweru Manchester United i Old Trafford izakira ikipe ya Aston Villa, naho Liverpool ikinira ku kibuga cyayo cya Anfield yakira ikipe ya Tottenham. Ayo niyo y'imikino nabateguriye uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. BBC gahuza miryango muri Afrika no kwisi yose. Urakoze Yves Bucyana korana makuru y'inkino kandi zijana n'imyidagaduro. Abakunzi b'umuziki ntimuje kure, ariko ejo kwa gatandatu ikiganiro imvo n'imvano kizoba kirimo abanyamuziki bamwe bo mu Burundi bavuga ingene ubu umwuga usigaye ubagirira akamaro kurusha abakera, ariko nabo nyene ngo ibagora birashariho. Ntimuzocikore muri ico kiganiro. Ubu naho tubatumirire ikiganiro baza muganga na Yvette Kabatesi. Mwiriho neza. Kanseri ya prostate ngiragenda irushaho kwibasira abagabo. Ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC gitangaza ko mu Rwanda abagabo 563 basanzwemo indwara mu mwaka ushize 2025 wonyine. Ni uburwayi kandi bukunze kuvugwaho cyane, ariko se abantu babifiteho ubumenyi? Dr. Innocent Nzeyimana ni inzobere mu kuvura indwara zifata mu rwungano rw'inkari mu bitaro MBC. Mbere yuko mvuga kanseri ya prostate ntabwo ari indwara, ahubwo ni urugingo rw'umubiri, rukaba rugirwa n'abagabo gusa. Ni urugingo ruba munsi y'uruhago, rukaba ruzengurutse umuyoboro usohora inkari, rukaba rufasha mu ikorwa ry'amasohoro. Mbese hari amwe mu matembabuzi agize amasohoro atangwa na prostate. Numva rero ko ni urugingo abagabo bagira, abagore ntabwo barugira, ntabwo ari indwara. Hanyuma kanseri ya prostate ni kanseri ifata urwo rugingo nyine, nk'uko n'izindi ngingo zishobora gufatwa na kanseri. Ikintu kiba kanseri iyo uturemangingo tuyigize dukuze mu buryo budasanzwe, hanyuma ntidupe, ubundi uturemangingo tugira uko dukura, hanyuma tugapfa tugasimbuzwa. Iyo ibyo bitabaye tugakura mu buryo budasanzwe, dukora ikibyimba, aricyo kivamo kanseri. Iyo rero niyo kanseri ya prostate. Hama rero iyi kanseri ikiyitera ni ikihe mu by'ukuri? Iyi kanseri ya prostate ni imwe muri kanseri idafite ibintu byinshi bizwi biyitera mu buryo buziguye ngo uvuge ngo iterwa n'iki, ariko habaho ibintu bizwi ko byongera ibyago byo kuyirwara. Icya mbere ni imyaka. Kanseri utapfa kubona mu bantu bakiri bato, nabo tuvuga ko bayirwaye ari bato ni ku myaka 45 gutyo kuzamura, nabwo bakaba bafite amateka mu muryango yo kwirwara cyane. Ikindi ni imiterere y'umubiri, ibyo twakwita genetique. Hari uturemangingo fatizo abantu bamwe bagira twongera ibyago byo kwirwara, dushobora no gutera n'izindi kanseri nka kanseri y'ibere. Ikindi donc abirabura bafite ibyago byinshi byo kwirwara ugereranije n'abandi bantu. Impamvu ntabwo izwi neza, hatekerezwa ko hazamo ibyo by'amagene, bityo turemangingo cyangwa se imiterere y'umubiri, ariko birazwi ko abirabura nibo bayifata cyane ugereranije n'abandi. Ibimenyetso rero biyiranga mu by'ukuri ni ibihe byihariye by'iyi kanseri ya prostate? Iyi kanseri ya prostate nta bimenyetso byihariye byayo, naricyo kibazo gishobora gutuma abantu bayitinda kuyivuza. Ariko hari ibindi bituma abantu baza kwivuza bigatuma tuyibona, nabyo bijyanye na prostate. Iyi prostate hari indi ndwara ikunda kugira, inafata benshi kurusha n'abarwara kanseri, ni ukubyimba kwa prostate, byitwa BPH. Nuvuga irabyimba kubera nabyo imyaka nta kintu cyari kibitera. Mwibuka ko nababwiye ko iri munsi y'uruhago kandi izengurutse umuyoboro w'inkari. Iyo ibyimbye ibyigaho umuyoboro w'inkari ukagabanuka, hanyuma umuntu akagira ibibazo mu kwihagarika. Nibyo bimenyetso bijyanye n'ibyo bakunze kuza bafite. Ibyo bimenyetso harimo kwihagarika kenshi, kutabasha gufata inkari neza mu gihe ushatse kwihagarika, bikaba bisaba ko wihuta cyane, bitari ibyo zikaba zagucika. Ikindi ni ukwihagarika kenshi mu ijoro. Ibyo ni ibimenyetso bitari ibya kanseri ariko byo kubyimba kwa prostate. Abayifite hari igihe n'ibyo baba bifite,
nubwo bitavuze ko igihe cyose umuntu afite kanseri ya prostate iba inabyimbye. Birashoboka ko wayigira itabyimbye ibyo bimenyetso utabifite, ariko akenshi biba bihuye kandi bihari. Noneho iyo kanseri ihari ikaba imaze kujya ku rwego rwo hejuru, yararenze kuri prostate, hari ibindi bimenyetso byiyongeraho nko kwihagarika amaraso. Icyo gihe biba bivuze ko yafashe ku ruhago. Icyo gishobora kuba ikimenyetso ariko ntikihariye, kubera ko n'ikibyimba gisanzwe cyo mu ruhago cyangwa mu mpyiko gishobora gutuma umuntu yihagarika amaraso. Ikindi ahambere ijya iyo irenze kuri prostate ni mu magufa, cyane cyane ayo mu rutirigongo. Rero umuntu ashobora kubabara umugongo, ndetse iyo bitinze umuntu akagira ikibazo cyo gukora ku gice cyo hasi, bitewe n'uko mu mugongo hangiritse, kuko niho hava amanere atuma igice cyo hasi gikora. Bivuze ko hari n'abantu tubona baje bari pararize, igice cyo hasi kidakora, tukaza gusanga icyabiteye ari kanseri ya prostate, ariko icyo gihe urumva iba yaratinze cyane, yararenze kuri prostate. Muganga Innocence Yimana watubwiraga ku ndwara ya kanseri ya prostate ifata abagabo, iki kikaba cyari igice cya mbere. Naho ubutaha muramuke neza. Arakoze Yvette Kabatesi ku kiganiro baza muganga. Dushikirize amakuru yarahagarariwe na Anne-Marie niwe mwiza, muhinga bw'ivyuma yari Maxwell Okoth Onyango. Kwizana ryabo bose rero bafashije kugira ngo tubashikirize bene abankukira nkaba ndabashimiye mugira umugoroba mwiza canke igitondo ciza bivanye naho muherereye mu mpande zitandukanye z'isi.